Mwiriwe neza bakundwa inshuti zanje na bene data muri ngaha. Kuri jewe n'umugisha ukomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga. Tuyage ku mugambi w'Imana uhwanye n'iki gihe cya nyuma. Nico gituma ngomba gusoma mu gitabo cy'Abaheburayo mu kigabane c'indwi. Guhera ku murongo wa 11 kugeza kwa 22. Aho haratubwira hati none yaba gutunganywa rwose kwazanywe n'ubuherezi bw'Abalewi, kuko ku ngoma yabwo ariho ubwo bwoko bwahawe ivyagezwe. Niki cyatumye bigikwiye ko haboneka uwundi muherezi wo mu buryo bwa Melikisedeki atavugwa mu buryo bwa Aroni? Iyo ubuherezi buhindutse, ivyagezwe ntibibura guhinduka navyo. Kuko wavuzwe kw'ivyo ari uwo mu wundi muryango utigeze kuvamwo uwakoze igikorwa cyo ku gicaniro. Birazwi yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, kandi uwo muryango Mose ntaco yawuvuze ko cy'ubuherezi. Ivyo birushiriza guseruka rwose ko haboneka uwundi muherezi ahwanya na Melikisedeki, atahawe ubuherezi nuko vyashinzweho n'ivyagezwe vyo mu buryo bw'abantu, ariko yahawe ubushinzwe n'ubushobozi bw'ubugingo budashobora gukugwaho, kuko ashingirwa intahe ngura umuherezi ibihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki. Nuko rero icyagezwe cya mbere cyakuweho kubw'inkomezi nke zacyo. Kubw'inkomezi nke zacyo n'ikimazi gike, kuko ivyagezwe bitigeze kugira ico bihingura rwose, hasubizwaho ivyizigiro bikiruta biduhesha kwegera Imana. Kandi ibyo ntivyabaye hatariho indahiro. Abalewi bo bahawe ubuherezi atandahiro, ariko yabuhaye uyo yararahiye imubwiye itora hararahiye ntazokwicuza, atura umuherezi ibihe bidashira wo mu rutonde rwa Melikisedeki. Uko niko Yesu yabaye umwishinzi w'isezerano riruta rya rindi, kandi babandi babaye abaherezi benshi, kuko urupfu rubabuza kwamaho. Ariko yowe kuko yamaho ibihe bidashira, afise ubuherezi budakugwaho. Nico gituma ashobora gukiza rwose abashikira Imana kubwiwe, kuko na ntaryo yamaho ngo abasabire. Ese Imana yoha umugisha ubugingo bwacu, kandi ikatwemerera gutahura ijambo ryayo, kandi igahesha ubugingo bwacu umugisha biciye mu ijambo ryayo. Ikigwa cyacu muri uyu mwanya ni umuherezi mukuru n'imyambaro yiwe. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Mu buherezi bwa Aroni, umuherezi mukuru Aroni mwene wabo na Mose ariwe yasizwe nk'umuherezi. Yasizwe na nde? Yasizwe na Mose, niwe yamusize. Asiga n'abana ba Aroni. Aroni n'abana biwe nibo bari bafise ubuherezi, kandi bahawe Abalewi ngo bababere abafasha umuryango wa Lewi mu kibanza cy'abana b'imfura. Aribo abana b'imfura bose baba begukira Imana. Umugabo wese w'imfura yavuka yaba yegukira Imana. Nuko rero mu kibanza cy'abo bana b'imfura, Abalewi bahawe Aroni kugira ngo babere abafasha Aroni, bafashe n'abaherezi bakomoka muri Aroni, kuko ubuherezi bwari ubwa Aroni bukaba n'ubw'uruvyaro inda yiwe. Abalewi bo baje kuba abafasha babo. Icyo nicyo gituma igihe Imana biciye muri Mose yashinga ikagena ko boshira inkoni mu isanduku y'isezerano,
Aroni yashizemwo inkoni yiwe, kandi iyo nkoni ya Aroni niyo yanaze irashurika yama icamwa iri mu isanduku y'isezerano. Kandi Aroni niwe yacaguwe kubw'ubuherezi, ndetse n'abo mu nda yiwe ubuherezi bwari ubwabo. Nuko rero umuherezi Aroni ari umuherezi mukuru, ashushanya agereranya Kristo, ariko Kristo nk'umuherezi mukuru wo mu rundi rutonde rw'ubuherezi, ni ukuvuga wo mu rutonde rwa Melikisedeki, wo mu rutonde atari ubwo mu ngoro yo ku isi yo Mose yubatse, ahubwo yo mu rutonde rwo mu ijuru, rwo mu ngoro y'Imana yo mu ijuru. We yabaye Melikisedeki umwami w'i Salemu n'umuherezi w'Imana isumba vyose wo mu ngoro yo mu ijuru, uwiyeretse Aburahamu igihe mu kigabane cya 14 cyo mu gitabo cy'Itanguriro, igihe Aburahamu yaraje yanesheje, yaronse intsinzi, anesheje bamwe bari batwaye Loti n'umuryango wiwe nk'inyagano. Nuko rero kugira ngo dushobore gutahura neza umuherezi mukuru hamwe n'imyambaro yiwe, yaba uwo mu rutonde rwa Aroni n'uwo mu rutonde rwa Melikisedeki. Kubera iki? Kuko urutonde rwa Aroni rwashushanya urutonde rwa Melikisedeki, rwararushushanya gusa. Icyo nicyo gituma urutonde rwa Aroni rwari urw'igihe gitoya. Urutonde rwa Aroni rwari rw'igihe gitoya mu kurindira ko hatangura urutonde rwa Melikisedeki, rugatangura gukorera mu ijuru hakoreshejwe amaraso y'impongano y'ikimazi, aricyo cyatangwa ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka hariya hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Kandi Aroni yarinjira mu kibanza cyahera cyane ajyanye amaraso y'impongane. Ivyo vyashushanya ikimazi cya Kristo ku musaraba i Karuvariyo, ari we mpongano yacu. Kandi Yesu Kristo nk'umuherezi mukuru, igihe yazuka yaduze mu ijuru, yinjira mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu ijuru, yinjirana amaraso yiwe bwite. Kandi ingoro yo mu ijuru aho yaciye yinjira mu gihe cy'Imana cy'umunsi w'impongano. Mu ijuru hashizwe amaraso, mu ijuru hashizwe amaraso ya Kristo, amaraso y'impongano, kugira ngo habe kunywana n'Imana kw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo habe kunywana n'Imana kwa Isirayeli yo mu ijuru, kandi kugira ngo habe no kunywana n'Imana kwa Isirayeli yo ku isi. Kunywana n'Imana kwa Isirayeli yo ku isi kuzoba vuba cyane. Igihe hazoba harangiye ukunywana n'Imana kwa Isirayeli yo mu ijuru, abo bose bagize umubiri w'ibanga wa Kristo, abantu bose bafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Igihe hazoba harangiye kuvugira abatoranijwe bose bakaba banywanishijwe n'Imana, nuko bakaronka umubiri umushasha, gutyo mu mwuzuro bakaba banywanishijwe n'Imana, atari mu bugingo no mu mpwemu gusa, ahubwo no mu mibiri naho nyene. Aho rero hazoba haramukiwe ubwoko bw'Abaheburayo ko baronka ukunywana n'Imana. Icyo nicyo gituma ku ihanga ry'Abaheburayo ivyashitswa ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka vuba bizohinduka ukuri ku ihanga ry'Abaheburayo, nk'uko vyagumye biriko birahinduka ukuri ku bantu bose bafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, aribo bumvise ukuvuga k'ubutumwa bwiza. Vyabacumise mu mitima nk'uko vyabaye hariya ku munsi wa Pentekoti no mu zindi ncuro aho Petero yigishije ubutumwa. Kandi abo barababaye barahungabana ibwina mu bugingo bwabo, kandi bababaye bafise umusonga mu bugingo. Baramenye baremera ko ari abanyavyaha, kandi baraturiye ibyaha byabo Kristo. Barogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, kandi barakiriye mpwemu wiwe yera.
Ibyo nivyo vyaba ku munsi w'impongano hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, igihe umuherezi mukuru yakora ico gikorwa cyo kuri uwo munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka. Mu kigabane ca 23 umurongo wa 26 kugeza ku wa 32 mu Balewi haravuga hati, Uhoraho abarira Mose ati umunsi ugira 10 w'uko kwezi nyene kw'indwi niwo munsi w'impongano uzubabere uwo gukorana kwera, muze mwame mwibabaza kandi muze muwushikanire kw'ikimazi gitongorwa n'umuriro. Nimuze mugire igikorwa na kimwe mukora kuri uwo munsi, kuko ari umunsi w'impongano aho muzotangirwa impongano imbere yanje jewe Uhoraho Imana yanyu. Kandi nihagira umuntu atazokwibaza kuri uwo munsi, azacibwe mu bwoko bw'abantu. Kandi ivyo nivyo vyagumye biba mu banyamahanga igihe ico gikorwa cyo kunywanishwa n'Imana kw'abana b'Imana cagumye kiriko kirakorwa guhera ku munsi wa Pentekote kugeza ubu. Uwutibabaza kuri uyu munsi w'ubuntu n'imbabazi ziriko ziva ku Mana, mbega hazoba iki kuri abo bantu? Kandi nihagira umuntu atazokwibabaza ngo yakire Kristo nk'umucunguzi wiwe, yoza ibyaha vyo mu maraso ya Kristo, yakire ubuzima bw'amaraso, hazoba iki? Haravuga hati, kandi nihagira umuntu atazokwibabaza kuri uwo munsi, azacibwe mu bwoko bwabo, atakaza uburenganzira bwo kuba mu bantu b'Imana, kandi mu yandi majambo atakaza uburenganzira ku bugingo budashira. Kuko umuntu atanywanishijwe n'Imana, ivyaha vyiwe ntibiba bikuwe kuri uwo muntu, kandi mu yandi majambo ingero y'icyaha kubera ko ari urupfu. Nuko rero urupfu nibwo ruheza rugashika kuri uwo muntu, atakaza uburenganzira bwo kubaho ibihe bidashira. Nuko rero uku kunywana n'Imana kwagumye kuraba guhera igihe Kristo yapfira ku musaraba Karuvariya kugeza ubu, guhera ku munsi wa Pentekote ukabandanya. Turabona yuko uko kunywana n'Imana kwariko kuraba niho kwatanguye kuba mu mwuzuro, kandi abantu ibihumbi batanguye gucumitwa mu mitima, barababara mu bugingo bwabo. Nuko bagira agahinda mu bugingo bwabo, baturira ibyaha byabo Kristo, boza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, gutyo bakira mpwemu wiwe yera. Kandi ivyo vyagumye biriko biraba muri iyi myaka 2000 imaze kurengana, kandi n'ubu biracyariko biraba kugeza igihe Kristo azava ku ntebe yo kuvugira abantu mu ijuru. Nimurabe ingene uwo munsi mukuru w'impongano wagumye uri kurashikizwa mu ishengero rya Yesu Kristo, hamwe n'umunsi mukuru wa Pasika nawo wagumye uri kurashikirizwa mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi vuba ku ihanga ry'Abaheburayo hazoshitswa uyu munsi mukuru, nk'uko vyavugishijwe muri Zekariya. Zekariya aratubwira kuri ivyo, kandi aratubwira mu kigabane ca 12. Reka turabe umurongo w'icumi ukabandanya. Haravuga hati, kandi nzosuka ku nzu ya Dawidi no kubaba i Yerusalemu impwemu y'ubuntu niyo gusenga, kandi bazokwitegereza uwo bacumise, bazomuborogera nk'uborogera umwana wiwe w'ikinege, bamugware akabonge nk'uko agwazwa n'imfura yiwe. Uwo nuwo munsi mukuru w'impongano uzoba uri kuragaragarira hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, uri kurahinduka ukuri muri uko kwigaya kuzoza kuri bo, kuko Imana izosuka impwemu yayo yo gusenga n'ubuntu kuri bo, kugira ngo barondere umwami. Nuko gutyo hahinduka ukuri muri bo umunsi mukuru w'impongano, nk'uko hagumye uwo munsi wagumye uri kurahinduka ukuri hagati mu banyamahanga, kandi bagumye bariko bararonka imbabazi z'Imana no kunywanishwa n'Imana abantu bose
bihanye bakaturira ibyaha byabo Kristo, bakaba barogeza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaba barakiriye mpwemu wiwe yera, abo baranywanishijwe n'Imana. Kandi kimwe gusa dusigaje kuronka no guhindurwa k'umubiri, umubiri mushasha, kugira ngo no mu buryo bufadika naho nyene tube tunywanye twuzuye n'Imana mu mubiri wacu, nuko gutyo turonka ubugingo buhoraho no mu mubiri ufadika. Nuko rero ivyo nivyo nyene bizoba no kwihanga ry'Abaheburayo. Kuri uwo munsi hazoba umuborogo ukomeye i Yerusalemu, nka ya maborogo yabaye i Hadadirimoni mu kiyaya c'Imegidoni, kandi igihugu kizoboroga, umuryango wose ukwawo, umuryango w'inzu ya Dawidi ukwawo n'abagore babo ukwabo, umuryango w'inzu ya Natani ukwawo n'abagore babo ukwabo, umuryango w'inzu ya Lewi ukwawo n'abagore babo ukwabo, umuryango w'Abashimeyi ukwabo n'abagore babo ukwabo, n'iyindi miryango yose isigaye, umuryango wose ukwawo n'abagore babo ukwabo. Nuko rero nimurabe mu nyuma mu kigabane cya 13 umurongo wa mbere haravuga hati, kuri uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'ababa i Yerusalemu bazotoboregwa imbizi yo kuboza ivyaha n'ibihumane. Kandi ivyo nyene ni navyo tubwirwa mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca mbere umurongo w'indwi ahavuga hati, harazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amaboko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amen. Nuko ho muri Yesaya ikigabane cya 59 naho nyene haratubwira kuri uko kunywanishwa n'Imana kuzoba, aho ihanga ry'Abaheburayo bazonywanishwa n'Imana, kuko ihanga ry'Abaheburayo bagumye bari munsi y'igihano c'Imana, ntibari bagifise ikimazi kubw'icyaha, ntibari bafise impongano y'icyaha. Nuko rero bagumye badafise uko kuba banywanye n'Imana, ntibari bagifise ingoro, ntibari bagifise ikimazi. Igihano c'Imana cyagumye kigwa ku ihanga ry'Abaheburayo, itirere habuze gato ngo bahonye, ariko muri kino gihe cy'iherezo bazonywanishwa n'Imana. Nuko rero ivyo bizoba muri ubu buryo mu kigabane cya 59 muri Yesaya umurongo wa 17 ukabandanya haravuga hati, yambara ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, no ku mutwe inkofero y'agakiza, yambara impuzu zo guhora ngo zimubere imyambaro, yiyambika ishaka nk'umutamana, azobasubiriza mu nkoko ibihwanye n'ibyo bakoze, abagwanizi biwe abasubize uburake, n'abansi biwe abihore, kandi n'ababa ku kiyaga azobasubiza inyishu. Niho bazokubaha izina ry'Uhoraho uhereye iburengerazuba, n'icubahiro ciwe uhereye iyo rirasira, kuko azoza nk'uruzi rusenyerana rukubebwa n'impwemu z'Uhoraho. Kandi umucunguzi azoza i Siyoni, kubo mu ba Yakobo bateye ibitugu ibicumuro, niko Uhoraho agize. Nanje ngira isezerano nsezeranye nabo, niko Uhoraho agize. Imwemu yanje iri kuri wewe, n'amajambo yanje nshize mu kanwa kawe, ntibizova mu kanwa kawe canke mu kanwa k'abuzukuru bawe canke mu kanwa k'abuzukuruza bawe, uhereye none ugashitsa ibihe bidashira, niko Uhoraho agize. Kandi Pawulo mutagatifu nawe ariko aratubwira kuri iki kintu gikomeye, arasubiramwo ibi vyavuzwe ngaha n'umuvugishwa n'Imana Yesaya. Ivyo nivyo Pawulo mutagatifu avuga, nivyo asubiramo mu kigabane cya 11 mu Baroma umurongo wa 25 kabandanya, ariko aravuga ku ihanga ry'Abaheburayo, aravuga ati, bene data, singomba ko mutamenya iri banga, mwoye kwiyita abanyabwenge, n'iryuko habaye mwoye kwiyita abanyabwenge, n'iryuko habaye gukomantaza imitima y'Abisirayeli, ariko si bose, gushitsa aho igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kizokwinjirira mu ishengero. Ni ukuvuga igihe bazoba bamaze kunywanishwa n'Imana kugeza ku nyuma wo mu batoranijwe n'Imana, kugeza ku nyuma wo mu bagize umubiri w'ibanga wa Kristo. N'ivyaba bityo Isirayeli yose izocikizwa. Igihe bazoba bamaze kwakira Kristo, hakaba hamaze kwinjira mu mubiri w'ibanga wa Kristo kugeza ku watoranijwe n'Imana wa nyuma. Kristo akaba yamaze kuvugira kugeza ku watoranijwe wa nyuma mw'ijuru, ku ntebe yo kuvugira abantu mw'ijuru. Nuko rero Kristo acava ku ntebe yo kuvugira abantu, akisubiza abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, akazura abapfiriye muri Kristo, natwe abakiriho turi bazima akaduhindura. Nuko gutyo ukunywanishwa n'Imana mu mwuzuro, ariko kugaragara ko abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana,
kunywana n'Imana mu buryo bufadika navyo nyene bizokorwa kuri twebwe, nuko gutyo twese tuzoba twunywanye twuzuye n'Imana mu mwuzuro, dufise n'imibiri uhoraho. Ubu twaramaze kunywanishwa n'Imana mu bugingo no mu mpwemu, ariko hasigaye ko turonka igice gifadika, aho tuzoronka umubiri mushasha kandi uhoraho. Nuko rero ivyo vyose nivyamara kuba, ku batoranijwe n'Imana bo mu banyamahanga, hanyuma rero ihanga ry'Abaheburayo naryo rifise ihigwe ryo guca rinywanishwa n'Imana. Nuko rero nimurabe biciye mu mvugishwa n'Imana Yesaya, turahafise iryo sezerano, kandi biciye no mu mvugishwa n'Imana Yeremiya naho nyene turarifise mu kigabane ca 31, umurongo wa 31 nyene haravuga hati, iminsi igira ize ni jewe uhoraho mbivuze, aho nzosezerana isezerano risha n'umuryango wa Isirayeli n'umuryango wa Yuda, ridahwanye n'isezerano nasezeranye na basekuruza ku munsi nabafata ukuboko nkabakura mu gihugu ca Egiputa. Kandi iryo sezerano nyene baragishe, naho nari shebuja ni jewe uhoraho mbivuze. Ariko iri niryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi, ni jewe uhoraho mbivuze. Nzoshyira ivyagezwe vyanje imbere muri bo, no mu mitima yabo niho nzovyandika, nanje nzobabera Imana, no bazoba abantu banje. Kandi ntibazoba bacigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, canke ngo yigishe uwo bavukana ati menya uhoraho, kuko bose bazonyimenyera, uhereye kuri nyarucari ugashitsa kuwuhambaye, niko jewe uhoraho mbivuze. Kuko nzoharira ukugabitanya kwabo, kandi icaha cabo sinzocibuka ukundi. Mw'isezerano risha ihanga ry'Abaheburayo bazoba baligwa icaha cabo cyo kutizera, kuba baranse Kristo nk'umwami wa Isirayeli, bagasaba urupfu rwiwe, bakamutanga bakamuha urupfu. Kubw'ico caha amaraso y'umugororotsi Yesu yagumye ariko arabazwa ihanga ry'Abaheburayo, kandi mu yandi majambo igihano c'Imana cagumye kiriko kiragwa ku bwoko bw'Abaheburayo. Ariko Imana yarasezeranye kwizosezerana isezerano risha n'inzu ya Isirayeli, nuko ikababarira ivyaha vyabo. Kandi ivyo nivyo ku munsi w'iherezo, igihe hazoba hamaze kwinjira umwuzuro w'abanyamahanga mw'ishengero. Nuko rero nimurabe, kubera ko ivyo vyose biri mw'isezerano risha, hazobaho kandi n'ubuherezi bushasha, ubuherezi bwo mu rutonde rwa Melikisedeki, aribwo buzoba buriko burakora, aribwo bwatanguye gukorera mw'ijuru mu kibanza cyahera cyane, uhereye igihe Kristo yinjira mu kibanza cyahera cyane, akinjira iburyo bw'Imana mw'ijuru, akicara iburyo bw'Imana mw'ijuru. Nuko rero nimurabe ingene Kristo ari umuherezi mukuru Melikisedeki, ingene yagumye ariko arakora igikorwa c'umuherezi mukuru mw'ijuru. Kandi Melikisedeki umuherezi mukuru yagumye ariko araronka abana b'abahungu n'abakobwa. Kandi mu yandi majambo, uruvyaro rwa Melikisedeki ariko uruvyaro rwitwa ishengero rya Yesu Kristo. Ubwo nibwo ruvyaro rwa Melikisedeki. Abo ni abana b'abahungu n'abakobwa ba Melikisedeki, aribo nk'uko abana ba Aroni nabo bari abaragwa ubuherezi. Ubu naho abaragwa ubuherezi bwa Melikisedeki bakaraganwa hamwe na Melikisedeki n'abizera Kristo, abogeje ivyaha vyabo mu maraso y'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Icyo nico gituma tubwirwa mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca mbere, ikigabane ca mbere umurongo wa 5 n'uwa 6 haravuga hati, no kuri Yesu Kristo icabona cyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, ubuganza abami bo mw'isi, umwe adukunda yatubohoje ivyaha vyacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe niyose. Icubahiro n'inganji bibe ivyiwe ibihe bitazoshira, amen. Ariko yatugize abaherezi bo mu rutonde uruhe? Bo mu rutonde rwa Melikisedeki.
bo mu rutonde rw'umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru. Ubu naho mu kigabane cya 5 umurongo w'9 ukabandanya haravuga hati baririmba indirimbo nshya bati birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose yo mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Arongera akavuga yuko yatugize abami n'abaherezi b'Imana yacu kuko we yaraducunguje amaraso yiwe y'igiciro. Nuko rero aranatubwira ati kandi tuzoba abami mu isi, tuzoba abami mu isi, tuzoganza mu isi nk'abami n'abaherezi, tuzoganza mu isi nk'abana b'umuherezi mukuru Melekisedeki wo mu ngoro yo mu ijuru. Kandi we azoba ari kumwe natwe nawe nyene. Ubu naho mu kigabane cya 20 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6 haravuga hati mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana, nibo batasenze cya gikoko cyangwa igishushanyo cyaco, kandi ntibemeye gushyirwa ikimenyetso cyaco mu ruhanga canke ku kiganza. Baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka 1000. Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha ku bameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Nuko rero mu nganji y'imyaka 1000 urutonde rw'ubuherezi ruzoba ruriko rurakorera ku mubumbe w'isi, kandi rukazoba ruriko rurakorera mu ngoro y'Imana. Ruzoba ari urutonde rw'ubuherezi rwa Melekisedeki. Ubwo ni urutonde rw'abami n'abaherezi. Nuko rero abami, urutonde rw'abami nagwo nyene, urutonde rw'abami ruzoba ari urutonde rwa Melekisedeki ari we Yesu Kristo. Abana ba Yesu Kristo n'abami bo mu nganji y'imyaka 1000, kandi abana ba Yesu Kristo bazoba n'abaherezi mu nganji y'imyaka 1000. Kandi Kristo nawe n'umuherezi mukuru, kandi Kristo n'umwami w'abami akaba n'uganza baganza. Nuko rero turashobora kubona yuko mu rutonde rushasha ruzo kwimikwa kuri uyu mubumbe w'isi, urutonde rushasha rw'ubwami bushasha ariko rutonde rwo mu bwami bw'Imana. Hariho urutonde rw'abami ariko urutonde rwa Melekisedeki, kandi hariho n'urutonde rw'ubuherezi ariko rutonde rw'umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru, ariko rutonde rwa Melekisedeki nago nyene. Mu nganji y'imyaka 1000 tuzoganzanya na Kristo nk'abami, kandi tuzokorana na Kristo nk'abaherezi, ariko we n'umuherezi mukuru. Kandi nk'uko Aroni yakorera mu ngoro, uko ni nako murabona Kristo nawe yarakoreye mu ngoro y'Imana mu ijuru, ariko mu nganji y'imyaka 1000 hazobaho ubukozi Kristo azoba ariko arakora. Kandi byongeye nk'uko abana ba Aroni nabo nyene bakora nk'abaherezi mu ngoro, ntibakorere mu kibanza cyahera cyane, ahubwo bagakorera hanze y'ikibanza cyahera cyane. Uko ni nako no mu nganji y'imyaka 1000 abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana ari bo baherezi nabo nyene bakaba ari n'abami bo mw'urwo rutonde rwa Melekisedeki. Bazoba canke tuzoba turiko turatunganya dukora ibintu byo mu buryo bw'impwemu ibifitaniye isano n'ubugingo n'impwemu by'ikiremwa muntu. Kandi nk'abami tuzoba turiko turakora dutunganya ibintu bifitaniye isano n'ibifadika hamwe n'ibiboneka mu bijanye n'ubutunzi bw'ubwami bwa Kristo, mu gisata c'ivya politike, mu gisata c'ivy'imibano. Ibyo bisata byose bifitaniye isano n'ubwami bwa Kristo. Nuko rero
nimwitekereze inama nshikiranganji ya Kristo muri iyo nganji y'imyaka igihumbi n'abana biwe, uruvyaro rwiwe, kandi ubwo n'urutonde rwa Melikisedeki rutazoba rufiswe na Melikisedeki gusa, ahubwo n'abana biwe. Abo nibo bazokorana nawe muri ubwo bwami bushasha buzokwimikwa kuri uyu mubumbe w'isi. Kandi ibyo Kristo yigishije ariko arasenga ku bijyanye n'ubwami bw'Imana igihe yavuga ati ko abantu bosenga Imana ikintu kimwe mu byo bosaba, bakavuga bati ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe ku isi nk'uko biba mu ijuru. Mu nganji y'imyaka igihumbi ishaka ry'Imana rizoba ryimitswe ngaha ku isi, kandi muri ubwo bwami ibijyanye na politike n'iby'iyobokamana bizoba biriko biratunganywa neza kugira ngo bubu ubwami bw'umugisha ku bwoko bw'ibiremwa abantu, kandi ishaka ry'Imana ribe ririko rirarangukira ngaha ku isi. Nuko rero mu nganji y'imyaka igihumbi ibintu vyinshi mu bihari ubu hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu nibizoba bihari mu nganji y'imyaka igihumbi, kuko buzoba ari ubwami burongowe n'Imana biciye muri Mesiya uzoba ariko araganza ari ku ntebe y'ubwami ya Dawidi hari i Yerusalemu. Nuko rero nimurabe ingene mu nganji y'imyaka igihumbi hazobandanya hariho uburyo bw'ubutegetsi ngaha ku isi, atari ubutegetsi bw'intwaro y'abantu y'ubwami bw'abanyamahanga, ahubwo buzoba ari ubutegetsi bw'intwaro y'Imana iri kwiraganza biciye mu bukozi bw'umwami Kristo ari nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza. Kandi Imana iri kwiraganza biciye no mu bukozi bw'abana ba Yesu Kristo ari bo bami bazoba bari kumwe nawe bo mu rutonde rwa Melikisedeki. N'igice cy'iyobokamana cyangwa cy'ivy'imwemu ku bwoko bw'ibiremwa abantu kizobandanya kiriko kirakogwa, ariko mu rutonde rushasha gikogwa mu rutonde rwa Melikisedeki, aho igisata cy'iyobokamana ku bihugu vyose kizoba kiriko kiratunganywa na Kristo n'ishengero ryiwe, Kristo n'abatoranijwe biwe. Kandi ku mubumbe w'isi ntihazobaho ubundi bwoko bw'inyigisho zitazoba ari za Kristo n'ishengero ryiwe, izo nyigisho ziriko zirahabwa ibiremwa abantu bose. Irindi dini iryo ari ryo ryose canke umugwi w'idini uwo ari wo wose bizokugwaho. Ico nico gituma mu nganji y'imyaka igihumbi tutabona ko hazoba hariho amadini menshi n'imigwi myinshi y'amadini, kuko muri Zekariya ikigabane ca 14 umurongo w'8 kugeza ku 9 havuga yuko kuri uwo munsi uhora hazomenyekana ko ari umwe n'izina ryiwe rimwe. Haravuga hati kuri uwo munsi uhora hazoba umwami aganje isi yose, kandi uhora hazomenyekana ko ari umwe gusa n'izina ryiwe ko ari rimwe gusa. Nuko rero Kristo umuherezi mukuru akaba ari n'umwami muri iyo nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi azoba ariko arigaragaza, kandi bose bazomenya izina ryiwe, kuko muri we hari izina rihoraho ry'Imana. Nuko mu ngoro yubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe na Salomo turabona yuko mu mpuzu z'umuherezi mukuru, mu bigize impuzu z'umuherezi mukuru harimo ibintu byinshi nk'ikanzu hamwe n'umupfuko yinjiza mu gikiriza, kandi harimwo n'igitambara ari wo mwitwikiro y'abafise, kandi yarafise n'ibati ry'inzahabu canke agasate k'inzahabu kitwa igitsibo, ariko kaguma ku gitambara cyangwa umwitwikiro kiboheye inyuma. Kandi ngaho nimwitegereze, aho hari ikintu ngirakamaro cyane. Kandi umuherezi mukuru ari mu ngoro afise iryo bati canke ako gasate k'inzahabu, aho yaba afise ikintu ngirakamaro cyane ku kantu gato cyane nk'ako. Mbega murazi icyo yaba afise ngaho?
izina rihoraho ry'Imana, kuko aho ibyari byanditswe ko byavuga ngo yerejwe uhoraho, iryo ni izina ry'Imana. Aho hari yehewe, yerejwe yehewe. Nimwitegereze ahari handitswe izina ry'Imana mu ngoro, ryari ryanditswe ku muherezi mukuru, arifise mu ruhanga, ariho handitswe izina ry'Imana. Kandi no mu kibanza cyahera cyane ku isanduku y'isezerano naho hari izina ry'Imana. Aho hari marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, kandi marayika w'uhoraho niwe afise izina ry'Imana. Ariko izina ryanditswe ry'Imana, murabona, ryanditswe no ku muntu, ku muherezi mukuru, yaba rifise ryanditswe mu ruhanga rwiwe, ku ibati ry'inzahabu, ku gasate k'inzahabu. Nuko rero ivy'Imana yasezeranije mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya kabiri no mu kigabane cya gatatu. Mu kigabane cya kabiri haravuga hati, unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera. Kuri iryo buye handitswe ku izina risha, nta muntu arizi cyangwa nta n'umwe aritahura atari uzorihabwa. Ni nk'Aroni igihe yaronka ku gasate k'inzahabu, aho hari handitswe ko izina ry'Imana. Kandi hanyuma turabona mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya gatatu umurongo wa 12, ahatubwira hati, unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ko n'izina ryanje risha. Nuko rero nimurabe Yesu Kristo ariko arandika ku nesha, izina risha ryiwe rikaba n'izina rihoraho ry'Imana. Nk'uko ryari ryanditswe ku ruhanga rw'umuherezi mukuru, izina ry'Imana. Kandi ikindi kibanza cyo mu ngoro ryari ryanditswemo yari isanduku y'isezerano. Ku isanduku y'isezerano ku mutemere wo guhongerera ko hagati y'abakerubi babiri b'inzahabu ahari hari inkingi y'umuriro, marayika w'isezerano. Marayika w'isezerano yari afise izina rihoraho ry'Imana, kuko marayika w'isezerano ni Imana yonyine ubwayo iri mu mubiri wayo wa Teofaniya. Nuko rero ubu naho mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, kubera ko ari ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, hategerezwa naho nyene gushigwa izina rihoraho ry'Imana, rikaba n'izina risha rya Yesu Kristo. Marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ari mu ishengero ryiwe, kandi ariko arinjira mu kibanza cyahera cyane ku munsi w'iherezo, mu kibanza cyahera cyane cy'ishengero ryiwe, arico gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Gutyo ariko araja ku mutemere wo guhongerera ko hagati y'abakerubi babiri b'inzahabu. Ivyo bivuga kuja hagati y'ibiti by'imyelayo bibiri, bikaba ari n'ibitereko kw'amatara bibiri. Uko nukuja hagati y'ubukozi bwa Mose na Eliya. Aho marayika w'isezerano agaragaye afise izina ry'Imana, kandi uwo marayika w'isezerano ni Yesu Kristo wenyene ari mu mubiri we wa Teofaniya muri mpwemu yera. We ni marayika w'isezerano. Nuko rero ngaha muri iki gicu cyabonetse mu kwa kabiri tariki 28/1963, turabona yuko hari abamarayika ntumandwi b'ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga, kandi aha hejuru naho hari umumarayika atandukanye n'abandi, ari wakoze acapuye umushatsi wera w'umwami. Uyo ni umumarayika afise izina rihoraho ry'Imana. Kandi nk'uko aba bandi bamarayika babaye mu ishengero rya Yesu Kristo bagakora ubukozi bwabo, aha bari mu mibiri yabo ya Teofaniya, ariko bo bari mu mibiri yabo y'inyama. Mu gihe babayemo barakoze ubukozi bwabo, ariko ubukozi bw'umumarayika atandukanye n'abandi ku munsi w'iherezo mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, ariho mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. We kubera ari wafise izina rihoraho ry'Imana, we kubera ari we marayika w'isezerano urimwo izina ry'Imana, mu kugaragara kwiwe ku munsi w'iherezo
yigaragarije mu kibanza cy'ahera cyane, we azoba afise intumwa izoshobora kwinjira mu kibanza cy'ahera cyane, kuko izoba ifise ubukozi bwo mu kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Nuko rero Kristo nk'uko yigaragaje biciye mu ntumwa ziwe zo mu bihe bitandukanye, muri buri gihe cyaba gihwanye no kuza kwa buri ntumwa, ubu naho ku munsi w'iherezo Yesu Kristo umuherezi mukuru Melikisedeki yigaragariza mu kibanza cyera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, kandi agaragaza ubwo bukozi bw'umuherezi mukuru mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Kandi icyo nicyo gituma we ashobora kuzana uguhinduka ukuri kw'ibintu byose biri mu ijuru mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro y'Imana, kandi agashobora no kuzana ngaho izina ryiwe, nuko izina ryiwe akaryandika ku nesha, ari we yinjira mu kibanza cyahera cyane asizwe na mpwemu yera. Kandi aho igikorwa Kristo azoba ariko arakorera mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu kizoba ari igikorwa cy'umuherezi mukuru. Muri icyo kibanza nta n'umwe yashobora kuhinjira, hariya mu ngoro yubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe na Salomo, kandi muri icyo kibanza nta n'umwe kandi yashobora kuhinjira mu ijuru mu kibanza cyahera cyane, ariko Yesu Kristo we ego yarashobora kuhinjira, kandi yarinjiye mu kibanza cyahera cyane. Nuko rero ubu niwe umwe rudende ashobora kwinjira mu kibanza cyahera cyane cy'ishengero ryiwe, kuko we niwe ariko arubaka ishengero ryiwe, kandi ategerezwa kubaka ikibanza cyahera cyane cy'ishengero ryiwe. Nuko rero biciye mu kugaragara kwiwe agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, ubukozi bwa Yesu Kristo umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru buragaragarira mu ishengero ryiwe mu kibanza cyahera cyane, kugira ngo kuri uyu munsi w'iherezo iryo shengero rironke ukugaragara k'ubwiza kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nicyo gituma bahamagagwa bakegeranywa intore zose zisigaye kugira ngo zinjire mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu ntambuko y'ikibanza cyahera cyane, kugira ngo habe ukugaragarira mu mibiri ihoraho kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ni ukuvuga kugira ngo habe ukuragwa mu mwuzuro, ariko gucungurwa k'umubiri. Kandi mu gucungurwa k'umubiri twebwe tuzoba tunywanishijwe n'Imana mu buryo bufadika, kandi nk'uko umuherezi mukuru ari we yakora uko kunywanisha abantu n'Imana asizwe mpwemu w'Imana, Kristo nawe niwe akora uko kunywanisha abantu n'Imana akayinywanisha n'abana bose b'abahungu n'abakobwa bayo. Kandi ku munsi w'iherezo murabona, mu gihe we yagumye ariko arakora ukunywanisha n'Imana abantu ari mu ijuru mu ngoro y'Imana mu kibanza cyahera cyane, kandi akaba yagumye ariko arakora uko kunywanisha abantu n'Imana ko mu buryo bw'impwemu, ku munsi w'iherezo azokora igice gifadika, aho mu buryo bufadika naho nyene tuzoba twanywanishijwe n'Imana, twuzuye n'Imana, dufise umubiri uhoraho. Gutyo tuzoba dusubijwe mu bugingo budashira dufise umubiri uhoraho, kandi gutyo tuzoba twagarukanywe mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha uwo we yasezeraniye umwe wese wo muri twebwe. Nuko rero murabona, Melikisedeki niwe akora uko kunywanisha abantu n'Imana, kandi niwe akorera mu ngoro y'Imana mu ijuru mu kibanza cyahera cyane, kandi we ni nawe akorera mu ishengero ryiwe ariyo ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. We yagumye ariko arakora mu gihe ujya mu kindi biciye muri buri ntumwa, ariko ubu naho ku munsi w'iherezo niho we akorera mu kibanza cyahera cyane cy'ishengero ryiwe, ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Kandi icyo nicyo gituma isezerano iryo we yatanze avuga ati, uwunesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi nzomwandika ko izina ry'Imana yanje n'izina ry'umugwa w'Imana yanje Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, n'izina ryanje risha. Iryo sezerano rizoshikirizwa mu unesha, ari wazokwinjira mu kibanza cyahera cyane asizwe mpwemu yera, kandi azoba ari igikoresho cya Kristo, igikoresho cy'umuherezi wo mu ngoro yo mu ijuru, kugira ngo akorere hehe? Mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu mu ishengero ryiwe. Nuko gutyo aduhe imigisha y'umuherezi mukuru mu ngoro yiwe mu ishengero ryiwe, ari mu kibanza cyahera cyane, ari aho we yavugishiriza Mose akanavugishiriza n'ihanga ry'Abaheburayo,
ubu naho ari ngaho arahavugishiriza icengero ryiwe ku munsi w'iherezo. Nico gituma avuga ati duga uze hano nkwereka ibintu bikwiye kuzobaho hanyuma y'ibi byamaze kubera mu bihe byarenganye by'ishengero ry'abanyamahanga. Nuko rero ubu turabonye ahari hari izina ry'Imana ryari riri mu muherezi mukuru kandi yabarifise mu ruhanga rwiwe. Nuko rero ubu iyi Imana ivuze ku izina rihoraho ry'Imana n'izina ryayo risha. Mwebwe muravya mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 14 ku Baheburayo nk'umugwi nk'ihanga bo bazokwakira bazoronka guhishurirwa ku izina rihoraho ry'Imana n'izina ry'umwagazi w'intama, kandi bazoba barifise hehe? Mu ruhanga rwabo, mu bwenge bwabo. Bo bazoronka guhishurirwa mu mitima yabo no mu mpwemu yabo no mu bwenge bwabo. Nico gituma mu byahishuriwe Yohana 14 umurongo wa mbere ukabandanya havuga ati, kandi mbona umwagazi w'intama ahagaze ku musozi Siyoni ahagararanye n'abantu 144 bafite izina ryiwe n'izina rya Se yanditswe mu ruhanga rwabo. Mu ruhanga niho havugwa yuko handitswe izina rya Data wo mu ijuru, kandi mu ruhanga niho hashizwe izina ry'Imana mu ruhanga rw'umuherezi mukuru. Umuherezi mukuru buri gihe yaba afise mu ruhanga rwiwe izina ry'Imana igihe yaba yambaye iyi myambaro yiwe yejejwe, ariyo yubatswe canke yakorewe wenyene. Kandi mu byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 4 haratubwira hati, bazobona mu nyonga hayo izina ryayo rizokwandikwa mu ruhanga rwabo. Ico nico kibanza gishigwamwo izina nk'uko bihwanye n'ibi vyanditswe, ndetse mu buryo buhwanye nuko byashizwe muri Aroni. Mu nyuma baba barifise nabo bose baragwa ubuherezi bukuru. Igihe umuherezi mukuru yaba yapfuye, haca haza uwundi mushasha, ubuherezi bukuru bwaba kugeza umuherezi mukuru apfuye. Siko vyari bimeze ku buherezi bw'abandi baherezi. Abandi baherezi bobo barakora ico gikorwa kugeza ku myaka 50, ariko umuherezi mukuru yarakora ico gikorwa kugeza iminsi yiwe irangiye ngaha ku isi. Kuko ivyo bivuga ku buherezi bukuru bwa Melikisedeki ari bwo buhoraho, kuko we ntapfa. Nuko rero ubwo buherezi ntibuhinduka, ntahinduka. We n'umuherezi mukuru w'ibihe byose mu ngoro y'Imana mu ijuru. Ariko ubu we agaragariza ubwo buherezi bukuru mu ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ariko arinjira mu kibanza cyahera cyane, ariko arigaragaza biciye mu mumarayika ntumwa we mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi ariko arakorera ngaho mu kibanza cyahera cyane. Kandi kubera ko we ari umuherezi mukuru, agaragariza mu kibanza cyahera cyane ubwo buherezi bukuru. Nico gituma ubukozi bwo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ari bwo bukozi buhambaye cyane bwo mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, kuko n'ubuherezi bwa Melikisedeki, ubuherezi bukuru bwa Melikisedeki bugaragariye mu ishengero ryiwe mu kibanza cyahera cyane. Nuko rero mwibuke yuko ubuherezi bukuru bw'umuherezi mukuru, ubwo bukozi bw'umuherezi mukuru bwakorera mu kibanza cyo hanze, agakorera no mu kibanza cyahera, agakorera no mu kibanza cyahera cyane. Nuko rero Melikisedeki Yesu Kristo yagumye ariko arakora mu ntambu kuja mu yindi, akorera mu ishengero ryiwe, kandi yarakoreye mu kibanza cyo hanze, akorera no mu kibanza cyahera mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Kandi ubonaho kuri uyu munsi w'iherezo akorera mu kibanza cyahera cyane, kandi mu bukozi bwiwe bwo mu kibanza cyahera cyane hazoza ukugaragara k'ubwiza kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bagaragariye mu mibiri ihoraho. Ivyo nivyo tuzozanirwa n'ubukozi bw'umuherezi mukuru Melikisedeki, ariko arakorera ubwo bukozi mu ishengero ryiwe mu kibanza cyahera cyane cy'ishengero ryiwe ariho mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Nico gituma aje azanye ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba ya nyuma cyangwa inzamba y'Imana. Azanye ijwi rirenga ry'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana.
uko niko haje ubukozi bwa Melikisedeki, niko buje ku ishengero rya Yesu Kristo ku munsi w'iherezo, kugira ngo bibere umugisha abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi mu gikorwa azoba ariko arakorera ngaho mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, igihe cy'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, ubwo bukozi nibwo buzokomoka ko ukuzuka ko bapfuye bizeye Kristo, nibwo bukomoka ko buzova ko no guhindurwa kwa twebwe bakiriho turi bazima. Nimurabe ingene ari ingirakamaro ubukozi bwa Kristo. Umuherezi mukuru Melikisedeki, umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru, ariko aranakorera no mu ngoro yiwe, ishengero ryiwe, ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Nuko rero we yagumye ariko arubaka iyo ngoro, kandi mu gihe yariko arubaka iyo ngoro yagumye ariko aranayikoreramwo. Ariko ku munsi w'iherezo iyo ngoro irangiye kubakwa, izokwegurirwa Imana. Kandi mu kwegurirwa Imana kw'iyo ngoro, kugira ngo Imana yibemo muri mpwemu yera mu mwuzuro wayo wose, haza uko kuzuka ko bapfiriye muri Kristo, hakaza no guhindurwa kwa twebwe bakiriho turi bazima. Kandi kiguma yeguriwe Imana iyo ngoro, ingoro ya Yesu Kristo, iyo ngoro nshasha. Kandi mu yandi majambo hacagumaho ubuherezi bushasha, aribwo buzoba buri kuburakorera ku isi mu nganji y'imyaka 1000. N'ubuherezi bushasha bwo mu rutonde rwa Melikisedeki buzokorera ngaha ku isi mu ngoro nshasha. Kandi iyo ngoro nshasha ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi ubwo bukozi buzokorera ihanga ry'Abaheburayo, buzokorera n'abo bose bazoba bariko baraba kuri uyu mubumbe w'isi. Aho niho hazotunganirizwa vyose. Kandi ico nico gituma nk'uko vyaba mu bihe vya kera, aho abantu baja i Yerusalemu kugira ngo basenge Imana, ku mwaka ivyanditswe bivuga yuko abantu bazoja i Yerusalemu kugira ngo basenge Imana mu gihe cy'iminsi mikuru y'insago. Nuko rero turashobora kubona yuko mu nganji y'imyaka 1000 hazobaho urutonde rw'ubuherezi, kandi si urutonde rwa Aroni, ahubwo ni urutonde rwa Melikisedeki. Nico gituma bivugwa yuko turabami n'abaherezi. Kandi tumaze kuba turabami n'abaherezi, bivugwa yuko tuzoganzanya na Kristo mu myaka 1000. Turiki turabami n'abaherezi, kuko abami nabo nyene n'abaherezi, nk'uko Kristo ari umwami n'umuherezi nawe nyene. Nuko rero turashobora kubona urutonde rushasha rw'ubuherezi mu ngoro nshasha, ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Aho niho hazova uburongozi bwose burongoye ihanga ry'Abaheburayo n'ubwoko bw'ibiremwa abantu. Nuko rero turashobora kubona ko ku munsi w'iherezo Kristo nk'umuherezi mukuru ariko arinjira mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. We arakora igikorwa c'umuherezi mukuru, akagikorera ngaho mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Kandi we arangije ico gikorwa akorera ngaho, nuko rero abapfiriye muri Kristo bazoca bazukira mu mibiri horaho, natwe bakiriho turi bazima tuzohindurwa. Aho niho izina ryiwe ryari kuzoba rishizwe, haba ku mutemere wo guhongerera ko hagati y'abakerubi babiri b'inzahabu. Kandi ivyo bivuga muri marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho ari we mu marayika yari atandukanye n'abandi, ari wafise iryo zina rihoraho ry'Imana. Kandi izina ryiwe ryari kuzoba rishizwe no ku ruhanga rw'umuherezi mukuru. Kandi umuherezi mukuru Yesu Kristo agaragariye ku munsi w'iherezo biciye mu unesha, azoba afise ukugaragara kw'iryo zina. No kuvuga yuko
ukugaragara k'umuherezi mukuru Melikisedeki Yesu Kristo agaragariye mu ishengero ry'iwe mu kibanza cyera cyane cy'ingoro yiwe mu buryo bw'impwemu, kuzoba ari kugaragara ku izina rihoraho ry'Imana rikaba ari n'izina risha ry'umwami Yesu Kristo. Uko niko we azokwandika kunesha iryo zina risha rikaba ari n'izina rihoraho ry'Imana, kuko rizoba riri ngaho ririko rirakoreshwa na Kristo, rikoreshwa na Melikisedeki, ririko rirakoreshwa mu kugaragara k'umuherezi mukuru Melikisedeki agaragaye biciye mu mubiri w'umuntu, agaragaye biciye muri marayika ntumwa wiwe. Nuko rero turashobora kubona ko iri banga ry'umuherezi mukuru n'imyambaro yiwe mu guhinduka ukuri rihindukiye ukuri muri Kristo n'ishengero ryiwe ni ikintu gihambaye cyane ku byo twebwe tutokwigeze dushobora kwibaza. Nimba byari bihambaye ibyagaragariye hariya mu bwoko bw'Abaheburayo ku muherezi mukuru n'imyambaro yiwe, aho yaba afise izina rihoraho ry'Imana mu ruhanga kwibati ry'inzahabu, birakomeye cyane mu kugaragara kw'ibyo byose vyabaye igitutu bikaba ishusho n'urugero vy'ivyo Kristo yari kuzokora nk'umuherezi mukuru wo mu rutonde rwa Melikisedeki, kuko we niwe Melikisedeki akaba n'umwami n'umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mw'ijuru. Umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mw'ijuru akaba n'umwami w'ubwami bwo mw'ijuru, kandi ni n'umwami w'amajuru n'isi, kandi n'umwami w'uburinganire bw'indwi, w'uburinganire bwa gatandatu n'ubu buringanire bwo ku isi. Nuko rero mu nganji y'imyaka 1000 hazokogwa ubukozi, hazobaho urutonde rw'ubuherezi, kandi hazobaho umuherezi mukuru, kandi uwo muherezi mukuru n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo ngaha ku isi, mu kugaragara uko we azokora muri iyo nganji y'imyaka 1000 nk'umuherezi mukuru, kandi agaragaye nk'umwami. Kandi aho niho hazosengerwa Imana isabwe umugisha wose wo mw'ijuru, nk'uko mu ngoro ya Mose no mu ngoro ya Salomo ariho hakorerwa byose, kugira ngo abantu basenge basabe Imana iri ku ngoro yayo, ku ntebe yayo, ngo isuke imigisha yayo ku ihanga ry'Abaheburayo. Nuko rero nimwitegerezaho ibintu byose bizotunganirizwa mu nganji y'imyaka 1000 aho bizokoregwa. Icyo nicyo gituma Imana izoshiraho urutonde rushasha rw'ubuherezi, ari we Kristo nk'umuherezi mukuru n'ishengero ryiwe. Icyo nicyo gituma we yaducunguje amaraso yiwe, kandi akaba yatugize abami n'abaherezi b'Imana yacu, ihanga ry'abaherezi, Isirayeli yo mw'ijuru. Iryo ni ihanga, ubwoko bw'abaherezi, kandi ibyo byarashushanijwe mu ihanga ry'Abaheburayo igihe Imana yabwira Mose yuko Isirayeli yacaguwe n'Imana ngo bube ubwoko bw'abaherezi, mu gihe bo kumva ijwi ry'Imana bakayumvira bakitondera n'ijambo ry'Imana. Nuko rero ivyavuzwe ku ihanga ry'Abaheburayo bishikirizwa muri inde? Bishikirizwa mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, rifise urutonde rushasha rw'ubuherezi. Nuko rero turabonye iri banga, kandi turabonye yuko mu mpuzu z'umuherezi mukuru turabonye igitambara, ari wo mwitwikiro waba ufungiye inyuma, hamwe n'igitsibo canke agasate k'ibati ry'inzahabu kaba kanditswe ko ngo yerejwe uhoraho. Aho hari izina rihoraho ry'Imana. Nimuraba ingene mu muherezi mukuru hishushanirije Kristo umuherezi mukuru Melikisedeki, kandi mu muherezi mukuru Melikisedeki turahabona izina rihoraho ry'Imana, kuko Melikisedeki wiyeretse Aburahamu ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, uw'Imana ivuga ko yashizemwo izina ryiwe. Mu gitabo cyo Kuvayo ikigabane cya 23
reka turabe icyo havuga ngaha. Haravuga hati, ehengira ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira abashikane aho nateguye. Muze mumwubahe mumwumvire, ntimuze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro vyanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Nuko rero izina rihoraho ry'Imana riri muri marayika w'Uhoraho, kandi marayika w'Uhoraho n'Uhoraho wenyene ubwiwe ari mu mubiri we wa Teofaniya. Nuko rero aje ku munsi w'iherezo, marayika w'Uhoraho ari we Melikisedeki nyene umuherezi wo mu ngoro yo mw'ijuru, akaba ari n'umwami w'amajuru n'isi. Ariko araza ku munsi w'iherezo agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, aje ariko aragaragaza izina ryiwe, kandi aje ariko arakora igikorwa gihwanye n'ikibanza cyahera cyane c'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Kandi ico nico gituma aho ariho habera ugusobekerana kw'ibiringo, kandi Kristo azova ku ntebe yiwe yo kuvugira abantu mw'ijuru, mu kibanza cyahera cyane c'ingoro yo mw'ijuru, kugira ngo habe ukugaragara kwiwe kuzuye agaragarire mu kibanza cyahera cyane c'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Ico nico gituma mu kibanza cyahera cyane c'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo hazoba hari igikoresho ca Kristo, umumarayika w'umwami Yesu Kristo ariko arakoreshwa na Yesu Kristo, kandi hazogera aho azoragwa mu mwuzuro ari ngaho mu nzu y'Imana. Nuko rero guhera ngaho ukabandanya, aho Kristo azoba agaragariye muri we mu mwuzuro wiwe wose, kandi guhera ngaho ukabandanya ibikorwa vyose, imirimo yose y'Imana izotunganywa, izokorwa na Yesu Kristo. Melikisedeki ari mu nzu yiwe, mu ishengero ryiwe, ari mu kibanza cyahera cyane c'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Ico nico gituma ku munsi w'iherezo dufise isezerano ryo kugaragara kuzuye kwa Yesu Kristo. Melikisedeki umuherezi wo mu ngoro yo mw'ijuru, akaba ari n'umwami w'isanzure ryose iyo riva rikagera. Nuko rero turashobora kubona yuko vyose vyari kuzoba mu buryo buciye bugufi, ariko wari kuzoba ari wo mugambi w'Imana uhwanye n'iki gihe cya nyuma. Ariko ku Mana ivyo nivyo bintu bihambaye ivy'Imana yari kuzoba iri kiragaragariza muri kino gihe cya nyuma, kandi n'ibintu bihambaye cyane kugezaho bizozana ukuzuka kw'abapfuye bizeye Kristo, bikazana no guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima. Nuko rero turabonye ibanga ry'umuherezi mukuru hamwe n'imyambaro yiwe. Nababwiye gusa ku bice bibiri vy'imyambaro y'umuherezi mukuru. Twababwiye ku gitambara ari wo mwitwikiro, no ku gitsibo ariko gasate k'ibati k'inzahabu kari kaniriko ivyandiko ngo yerejwe Uhoraho. Turafise kandi n'imyambaro, ikanzu n'umukanda. Ivyo vyose ari vyo mu yindi ncuro tuzovuga ko mu buryo buramvuye bwagutse, kugira ngo dukuremo inyungu nyinshi zishoboka mu nyigisho z'ibi bindi bice vyose biri mu vyari bigize imyambaro y'umuherezi mukuru. Nuko rero mbega bari hehe abantu muri kino gihe c'iherezo bari kuzobona Melikisedeki Yesu Kristo umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mw'ijuru, ariko araza mu kibanza cyahera cyane c'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, ariko arayubaka, kandi ariko arakorera mu kibanza cyahera cyane c'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, kandi aho ariko arahagaragariza ubuherezi bwiwe bukuru mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Turi ngaha umugwi ngaha muri Santa Marta muri Mexique, muri district federale ya Republika ya Mexique, no mu bindi bibanza bitandukanye n'ibisagara vya Republika ya Mexique, no mu bindi bibanza bitandukanye byo mu bihugu byo muri Amerika Latine na Caraïbe.
turahari twese turiko turaba kuri uyu munsi w'iherezo, turiko turabona igikorwa umurimo wa Kristo akorera mu ishengero ry'iwe mu kibanza cyahera cyane mu kugaragara kwa Yesu Kristo Melkisedeki, umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru, ariko araza mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu mu ishengero ry'iwe, ariko arinjira mu kibanza cyahera cyane, kandi ariko arakorera mu kibanza cyahera cyane, aho injira umuherezi mukuru wenyene rudende. Nuko rero ubu Kristo nk'umuherezi mukuru mu kugaragara kwiwe agaragaye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, arinjira mu kibanza cyahera cyane akagaragaza ubuherezi bukuru bwa Melkisedeki. Abugaragariza he? Mu ishengero ry'iwe mu kibanza cyahera cyane, nk'uko yagumye ari mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu ijuru, ariko arakora nk'umuherezi mukuru gutya, ariko aravugira abatoranijwe bose b'Imana mu gihe ujya mu kindi no mu ntambuko ujya mu yindi. Ese imigisha ya Yesu Kristo Melkisedeki yoba kuri umumoso muri mwebwe, ikaba no kuri jewe nanje, kandi ize ivuye mu ijuru. Iyo migisha ivugirwe ku isi mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, nuko ihinduka ukuri muri buri watoranijwe n'Imana, huzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, nuko twese duhindurwe n'abapfiriye muri Kristo nabo babanze kuzuka, nuko gutyo tujyanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama kuri uyu munsi w'iherezo, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo Melkisedeki wacu, umuherezi mukuru wacu wo mu ijuru, akaba ari n'umwami w'amajuru n'isi. Amen kandi amen. Kuri jewe wari umugisha ukomeye cyane kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya, ndiko ndabashingira intahe y'umuherezi mukuru n'imyambaro impuzu ziwe. Mbega mwabonye yuko umugisha uw'Imana ifise muri kino gihe cy'iherezo ari umugisha ukomeye cyane twebwe tutoshoboye no kwiyumvira mu vy'Imana iriko irakora muri kino gihe. Nibyo bizova ko, nivyo bishingiye ko inganji y'imyaka igihumbi, kandi mu nganji y'imyaka igihumbi ntihazoba hakiriho abaherezi bo mu madini yose ahari ubu, ahubwo hazoba hari gusa abaherezi bo mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, aribo bogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, tukaba twaragizwe abami n'abaherezi b'Imana yacu, kugira ngo tuzoganzanye na Kristo mu myaka igihumbi, nuko dukore nk'abami tunakore nk'abaherezi muri iyo nganji y'ubwiza ya Kristo ku isi. Kandi muri ubwo bwami ni twebwe, kandi muri uwo mugwi w'abaherezi ni twebwe tuhari, turi abana b'umwami Melkisedeki, tukaba turi n'ab'umuherezi mukuru Melkisedeki. Nuko rero turi abami tukaba n'abaherezi, nk'uko kubwiragi haboneka ubuherezi bw'umuherezi mukuru n'ubw'abandi baherezi bava mu ruvyaro mu nda ya Aroni, kandi n'urutonde rw'abami rwaza biciye mu kuragwa mw'iragi. Mu mwami Dawidi havuye umuhungu wiwe Salomo, nuko ubwo nibwo rwari urugo rutonde rwaguma rumanuka, umwe yarapfa hakaza uwundi avuye mu urwo ruvyaro muri iyo nda nyene. Uko niko bimeze no muri iyo nganji y'ubwiza ya Yesu Kristo ku bami n'abaherezi, aribo abakomoka uruvyaro rw'umwami w'isanzure Yesu Kristo, rukaba ari n'uruvyaro rw'umuherezi mukuru wo mu ijuru, mukunda wacu umwami Yesu Kristo Melkisedeki wacu. Kubw'ivyo turabaherezi bo mu nganji y'imyaka igihumbi, kandi turi n'abami bo mu nganji y'imyaka igihumbi, kuko turi abana bande ba Melkisedeki, ariwe mukunda wacu umwami Yesu Kristo, ariwe mwami akaba n'umuherezi. Nuko rero turashobora kubona umugisha uhambaye cyane uw'Imana ifise mu ishengero ryayo muri kino gihe cya nyuma hagati mu banyamerike, Latine na Karayibe. N'umugisha uhambaye cyane uw'Imana yashoboye kugira hagati mu ishengero ryayo, gushira hagati mu ishengero ryayo, kandi twebwe turiko turanezerererwa twigina uyu mugisha muri kino gihe cy'iherezo. Kandi uko Imana itwugurira ikaduhishurira ivyanditswe, turashobora kubona umugisha ukomeye cyane uwo dufise mu ngoro y'Imana, mu gice ngirakamaro cyane, mu kibanza cyahera cyane, kandi ibintu
tutari gushobora gutahura mu bindi bihe, ubuho ego turashobora kubitahura. Ni byiza, Imana ibandanye kubaha umugisha mwese, Imana ibarinde. Kandi reka nsige ngaha bundi bushasha Revera Miguel Bermudez Marine asigarane natwe kugira ngo abandanye asozere iki gice cyacu muri uyu mwanya. Ni byiza, reka dusobe Benji aze ngaha, umusore Joseph Benjamin Perez, nuko mu nyuma duce dusozera kuri uyu mugoroba cyangwa muri iri joro iki gikorane kigira kabiri, aho twari ko turabona icyo ari cyo ubuherezi bukuru bwo mu ihanga ry'Abaheburayo aribwo bwashyizweho, n'icyo ari cyo ubuherezi bukuru bwa Melikisedeki bwo mu ngoro yo mu ijuru, n'ubwo mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, ariryo shengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kubera ko turi uruvyaro rwa Melikisedeki, ninde yari kuzokwiyumvira ko turi uruvyaro rw'Umwami Melikisedeki? Ariko nimwitegereze, ubu Imana yaduhishuriye ivyanditswe, kandi twabonye yuko turi uruvyaro rw'umwe yiyereka Aburahamu akamuha umutsima na vino, kandi ni wa wundi mu nyuma yazari mu mubiri akavuga ati Aburahamu yari yarahamiye kubona umunsi wanje kandi yarawubonye aranezerwa. Kandi imbere yuko Aburahamu abaho je namye ndiho. Biri muri Yohana kigabane 8 umurongo wa 56 kugeza kwa 58. Nuko rero twebwe ubu turi abana biwe kandi turi na bene wabo. Nzomenyesha bene data izina ryawe, biri mu Baheburayo kigabane cya 1 umurongo wa 1 kugeza kuwa 4. Haranavuga hati twe n'abana Imana yampaye. Nuko rero turi abana biwe, turi na bene wabo. Bene se barumuna we, ni ukuvuga bene wabo bato. We ni mwene data mukuru wacu, kandi we nimba ari umwami natwe nyene niko biri, kandi nimba we ari umuherezi niko bimeze no kuri twebwe, kandi nimba we azoganza na twebwe nyene nuko. Nuko rero dushaka kumera gusa nkawe, nkuko barumuna b'umuntu bifuza kumera nka mukuru wabo, uko ni nako n'abarumuna ba Yesu Kristo bashaka kumera nkawe. Kandi nawe ashaka yuko dusa nawe, kandi we ariko arakora ibintu byose akwiye gukora kugira ngo twebwe tumere duse nkawe. Ni byiza, ihangiro no gusa nawe, kandi tuzosa nawe no mu buryo bufadika naho nyene. Kugeza ubu mu mwemu, ni ukuvuga mu mubiri wa Teofania tumeze nkawe. Ubu rero hasigaye yuko dusa nawe no mu buryo bufadika. Kristo ntawe bangana, nta wogereranywa nawe, nta wundi muntu numwe ari hameze nkawe. Nimwitegereze ibintu byose ibyo yari afise mu mugambi wiwe, abifitiye umwe wese wo muri mwebwe, abimfitiye nanje. Nta wundi muntu ariho ameze nkawe. Yoba afise imigisha myinshi nk'iyi yose ayifitiye umwe wese wo muri mwebwe, ayimfitiye nanje. We ntawe bangana. Kandi nk'uko Enoki yagendanye n'Imana, Imana ikamujana, n'umuvugishwa n'Imana Eliya nawe yaragendanye n'Imana, Imana iramujana imuzamura mu mukogote w'umuriro. Kandi na Yesu Kristo yaragendanye n'Imana, Imana iramujana ku ntebe yayo y'ubwami. Ubu naho natwe turiko turagendana na Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kikaba ari n'ikiringo cy'ubwami. Kandi we yarasezeranye ko azoduhindura kandi azotujana mu nzu ya data wacu wo mu ijuru, mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nuko rero ubu ngendana na Kristo, kandi ikizova muri ivyo tuzozamugwa tujanwe mu ijuru kugira ngo ntitubone urupfu, tuje mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nkuko Eliya nawe yazamuwe, nkuko na Enoki yadugijwe, nkuko n'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo nawe yadugijwe.
bo bariko bagendana n'Imana kandi baradugijwe barazamurwa. Ubu naho turiko turagendana na Kristo, turiko tujana na Kristo, natwe tuzozamurwa tujanwe mu ijuru nk'uko biri mu isezerano ryiwe. We niwe nshuti yanje y'umwizigigwa, kuko we ni umwizigigwa kandi ni munyakuri. We ni ame w'Imana. Nuko rero we azoduhindura kandi azotujana mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kuko we yarabisezeranye. Imana ibahezagire, ibahe umugisha, ibarinde, hamwe natwe bundi bushasha Revera Miguel Bermudez Marine, kugira ngo abandanye anasozera iki gice cyacu muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha, ibarinde cyane mwese.